namba ndayahoze Edisson mu rubanza rw'uwe harimo abastari abarasta ibiki ntibari gushaka mwicira urubanza kujyanya ngo bacha bashavura ngo bavyerekane mu rubanza bari guhengera n'urubanza basuruheze bakagira iki bakamubwira ati soon uzosubira next time ubwo uzosubira wadukoreye amakosa ibi nibi ya fari azana kubwiye arumva ubwo baragenda kuri ku modoka arababwira uti jewe reka ngende reka genda bihebe n'ukuri mumba bariye nizagimana musubire mu rubanza aricisha bugufi sana nta nzoga zari zihari ngo yari kuba yanyoye inzoga ngo shango muri yanyoye inzoga ebana baranka mbere fari yaciye agenda ntiyanagaruka twese nuko twaciye tugenda n'umwe turagenda n'ivyari kugenda gute umufari yazamaze kubona yuko kuri we avyita nko kwica urubanza rw'abandi nivyo yabonye avuze ati ndahaye ariko kurundi ruhande man ibintu bya Faria ibintu bya Faria sivyo kuvugwa man Faria agiye kuri stage twese twaramaramaye nta numwe atarahara tamaramaye na Faria azwe yaramaramaye byo bwahavuga ati mana yanje ibintu nagiyemo nibiki ndibaza yararogress yaravuze ati kabisa iyo nza kumenya sinari kujya kuri stage bro uziko Faria kwanza ni umupianiste asa nko kumenga niwe yamuhamagaye yariko arashira mu kaka instrumental kijya ndirimbo nyene Superman arashira amakarismata Faria azatora microphone baramuhamagara agenda stage arabaririmbira aririmba mugabo ageze kuri yakota mimenoga yo nifuta mimi na wewe kwacha eba twagiye tubona bajya batipe bantuze baba Pentecote kumbe bajya ijya famille kwa Edisson n'aba Pentecote kandi n'abagize bya rubanza benshi baraba Pentecote uretse yuko no kuririmba ngira bagitangura kubona abantu ba Madrid batangura kubona abantu ba tatouage batangura kubona amadeshire bro Faria akaja kuri stage aririmbye gusa wamenga bibi bayivuganiye mu maraso namba bari bafise groupe namba bari wa mwadimyara babwiye ati karabaye tuhave twagiye tubona egereza mikro bavyumve neza bro twagiye tubona umwe babiri batatu hariya bro bose bagenda bose abari muri salle yaje gukurimba Superman urabona hari minota 4 imara hari minota 4 yamaze bose bagiye turamara ndayahoza arabintu gute ijuru ntabwo barikorera mu kudashira ka madredre ijuru ntabwo barikorera ngo mu kudashira ka matatouage ngo mahereni ngo mu kutaririmba ngo izindirimbo ngo za profane izindirimbo zisi ngo maka ngo gukora ijuru ngo uririmbe ngo zigya ndirimbo ngo bitwa z'Imana je nubwo muzitwa z'Imana just azitwa z'Imana ni indirimbo zihimbaza Imana urumva rero jewe ndabona yuko gusanga wanka umuntu kubera Madrid yiwe canke amatatuage canke uko inyambaro yiwe nawe uri kurakora icyaha bro nukuri uri kurakora icyaha ijuru ushaka kurikorera fasha abantu Imana yifashiriza abantu bayo nambo bishoboye urumva ariko ntiwibane ngo uri kurasenga ngo uriko ngo uri kurimwesha ngo uriko ngo nta matatuage washize ko ivyo uyu n'umubiri bitandukanye n'umutima rero umubiri bitandukanye n'umutima urumva Oh yes, 1, 2 everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Oh yes, nagaserero. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ready easy gentlemen. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update news. Kuri camera uri kumwe na Airfresh Garf. Anu watuma image igushikira
imeze fresh sana ni watuma sound uyumva imeze neza cyane ni muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro kigwa akaryo keza ako kumenya amakuru y'abastar ako kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu bibayeho gute my name is Radio Wagwan. Yes, uno musi rero muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho ndi kumwe n'umwe mu bantu bavuga yuko bazi umuziki, ndi kumwe n'umuntu bavuga yuko bari update muri industry ya music, ndi kumwe n'umwe mu banyamuziki Commander J. Welcome on the mic, brother. Yes, thank you, bro. Ko fresh. Byameze neza. Nakuona baba. Swaga ni nyingi baba. Kama unajua. Ati nk'umunyamuziki abantu ubusaba ko wamana swaga man. Tuba tumanya wose turi ku myako bro. Turi ku myako abantu batabitahura fresh ushatse kuvuga iki man. Utegeza kuburi swaga. Buri swaga tugeza kwifata neza kubumota neza. Bozi turi mu gisagara. Yezu ntazoze ku asanga tumeze fo. Ifu ko asanga yavuze ati tuzorindirire he mu gisagara mu muji twamurindira dusa fo. Ariko hari abantu bari ruguru baca bavuga ati none Imana niyaza ko yavuze ati turindire mu gisagara twegwe rero ntituzogenda tutari mu gisagara me tuzoba telefona zobahamagara bazobabwira gute meno bahamagara bazosaba mega gusa akwiye abadafise WhatsApp nabo bro abadafise WhatsApp nabo urumva bazoba bajana iterambere bisigura ko umuntu atazafise WhatsApp atazoja mu ijuru iby'ijuru ntawe ubizi hariho n'abazungu bemeza ko ritabaho so yaje ku bwanje ndazi yuko ijuru ribaho bivanye n'ukuntu tubaye ku isi nangene ibyo ducamwo ngene Imana iturinda ibintu nk'ivyo ariko ari ibitabo by'abantu bamwe bemeza yuko atajuru kandi naho ryo bari hari atari hariya twebwe tuba dukunda kuvuga ngo ijuru ngo hariya ijuru barakwebera kubwira ko ushobora kuba mu ijuru hanyene cyangwa ukaba mu muriro hanyene ku isi byose ugasanga hanyene ushobora kuja mu muriro uri ku isi cyangwa ukaja mu ijuru uri ku isi cause hanyene hari abantu byose na hanyene tu hanyene kabisa wagwa bivana gusa nangene witwaye gusa nangene yego ijuru barakubwira ngo urarikorera so ukurikorera nibi urabona urashobora kuba warakoze nk'iciza mu nyuma nawe ugahura n'ibisambu ugasanga cya ciza bigeza gukora n'ico gutabara none wumva ijuru utari wararikoreye ati bya bindi ati dukore ineza twirengane yego tuyisanga imbere rose mpaka ngo hajya ngo kubera ngo turi ngaha anya ngo mucarama ngo usanga ngo imbere ngo ni hajya ngo mu Kamenge no ushobora no kuzoyisanga na Canada ushobora kuzoyisanga na hihi urumva ya kabisa ndamukiza kuze bando TV kwanza brother hi guy tumeze fresh ni Commander J on the mic alongside radio promoter in the mic asasa brother twaherukana kera man kera cyane so gusa n'ahandi usanga abantu turi mu mitigito itandukanye kenshi na kenshi abantu badakora amadira amwe badakora muri office imwe biragoye kubonana si cyane kubonana biba bigoye sana then kubera yuko umuntu wese abyuka ajya ukazi kiwe undi akajya ukazi kiwe urumva yuko of course kugira muonane ni mupanga plan mukavuga ati bro today dukubitana ebana sasa umunsi wagenze gute kuri Commander J navuga ko ubu turi mu masaa 7 mbega kuva mu gatondo gera amasaha then umunsi umeze gute kuri Commander J umunsi nturahera then kuva mu gatondo gera aya masaha aho ngeze nk'ubu vraiment ni bon meze neza urayibona namwe swaga ni zose nguvu numva ari fresh nta gakorora nta kigusa sinzi after Imana idinde nyene simure n'ibisanga God is plan man yeah wagwa jeda kuna man kuntu wa muri swag man sama swag bro like you know namanyohewe ndi wa muntu giye mu buzima bw'iwanje abantu dukorana aho ngendera je baranzi ndi wa muntu nyene kabisa mba ndi happy na nk'ibimbabaza niho kenshi na kenshi n'ibimbabaza ndabyirinda bro je mu kuva muhira ndasengera nkasaba Imana ati Mana ndinde amashetani y'amagore n'amagabo ndinde kabisa inzira ebana inzira mbi
umutima wawe ndawuguhaye basi nyene wewe nyene uwongoze wewe nyene aho ubona hakenewe urumva ndinde gushwana n'abagenzi ibintu nk'ivyo koze genda umuntu bro nta muntu atagira kahise twe kahise kacu sikeza cyane tuba twarakuriye mu miryango usanga dushwana tuba twarakuze mu bihe bya kera mu buzima bugoye ugasanga uri muri bwa buzima bwo kwama ata mista ihera ata stress ugize wama webana stress ari nticayi nicapati so ubu rero twababaye gura turyoherwe kabisa bro Yes, bakuzi wa Light TV ko nabikubwiye ni muri kiganiro tubabwiza ukuri show aho kiganiro kimwe ko akajyo keza kumenya mbega basari bacu babayeho gute mbega industry ihagaze gute ayavugwa muri industry na uno musi rero turi kumwe na Commander J abantu muzi umuziki abantu muzi industry ntibaze yuko mu mudi sana sasa brother numwe mu bantu bari muri mariage Edisson yahoze kandi ubona yuko nawe umuntu yubatse uraneze ko yambaye impeta Sura yuko ibintu nkabijyara bimenyere. Sasa brother, mbega urubanza rwa Edisson. Kwanza tukiri ngaho nyene tumwipfuize kuzogira urwo ruhire bro. Ego kabisa. Ni numwe mu nshuti za Edisson yahoze, you know. Baba makara ntibaburubeya. Na audita wiwe. Ibintu byari bimeze neza. Hari abartiste benshi bari baje kumushigikira. Ba D1 BigFizzo ni Posimpo undagendana ubumuga benshi bari bahari na Simbizo wasema vumba niho yarari na Natasha yarahara dahari hari abantu yari yatumye sister wiwe bari active niho bari byari ibintu bimeze neza tu ariko hari nabavuze yuko Natasha ngo ashobora kuba yararungise amafaranga menshi ko muri mariage Edisson ashobora kuba then yaramuterereye bikaze sana ngo yamuhaye amafaranga of course benshi baramuterereye ariko namba Natasha yaravyerekanye akabivuga aka envelope menga ka 1M mugabo urumva hariho n'abandi bamuterereye rega guterera umuntu sima kumuterere amafaranga yonyene ushaka kumuterera ivyumviro ushaka kumuterera support yo kwashika for example rona nka kujya Fariaz suru ari imanza nyinshi ajamwe bamwishuye ariko ari inzoza nko mu rubanza rw'iwawe it's amazing ugasanga nta cyo wamuhaye agiye ku gitoro ciwe biki ibintu nk'ivyo T1 biki ibintu nk'ivyo ngo bimeze guterera umuntu yose maka ngo uterere ngo inoti cyangwa maka ngo vyerekane ya yego Commander J nk'umuntu wari mu rubanza rwa Edisson muri marriage wavuze ati Natasha navuga ko yarahari adahari navuga ko Natasha yaragize icyaterera Edisson yahoze mu rubanza rwiwe muri mariage then kiya kintu wacakiriye gute brother kubona umuririmbyi ashobora guterera umunyamakuru muri mariage kugira ngo ashobore kuba kubwe turazi yuko kubaka urugo ni intambwe novuga ko ishimishije ku mu artiste mu gihe benshi mu artiste guterera umu journaliste ni bien kuko dukora akazi kamwe gusa benshi ko batarabitahura nta mufunda atamuyede bro nta mufunda atamuyede kabisa usanga abantu muyede umufundi afata niveau abwira umuyede timpereza amabuye ugasanga ibintu inzu barayubatse urumva nabo bajya banda yahoze n'abantu atari bo nta twebwe yes bakuzi ba TV dibatsa mwabyumvise Commander J yarege gushigikira Edisson yahoze mu rubanza rwiwe navuge ko niteka ridasanzwe yateye uburundi yateye umuryango turazi ko kubaka mu mico y'ikirundi nuguha agaciro abavyeyi bakureze nuguha agaciro inshuti zawe nuguha agaciro n'igitsina uba uhagarariye Edisson mu bahungu navuge ko yaraduteye iteka Odette mu bakobwa yarabateye agateka abavyeyi yateye agateka inshuti n'abagenzi ariko rero tukiri ngaho nyene brother n'urubanza navuga ko kuravugisha abantu amajambo menshi nk'abantu mwari muhari byagenze guca ku ruhande kwa BigFizzo n'umwe mu bantu yashiye kuririmba n'indirimbo yitwa Superman indirimbo shasha ya BigFizzo n'indirimbo imeze neza cyane n'indirimbo no kubwire ko muri no mwanya yamaze kwiza no miliyoni w'ama views brother tukiri ngaho nyene BigFizzo
akija kuri stage nk'umuntu wari uhari then reka bite stage kuko ugiye kuririmba nk'umuririmbyi abona nka stage BigFizzo aja kuririmba imbere byari bimeze gute brother donc man ibintu bya Fariya ibintu bya Fariya si ibyo kuvugwa man Fariya agiye kuri stage twese twaramaramaye nta numwe atarahara tamaramaye na Fariya azwi aramaramaye buryo bwahavuga ati mana yanje ibintu nagiyemo n'ibiki ndibaza yararogress yaravuze ati kabisa iyo nza kumenya sinari kujya kuri stage bro uzi ko Fariya kwanza ni umupianiste asa nko kumenga niwe yamuhamagaye yariko arashira mu kaka instrumental kijya ndirimbo nyene Superman arashira mu instrumental Fariya zaratora microphone baramuhamagara agenda stage arabaririmbira urumva aririmba mugabo ageze kuri yakota mimenoga noyo nifuta mimi na wewe kwacha ibana twagiye tubona man bajya batipe bantuze baba Pentecote kumbe bajya ijya famille kwa Edisson n'aba Pentecote kandi n'abagize bya Urubanza benshi baraba Pentecote uretse yuko no kuririmba ngira bagitangura kubona abantu ba Madrid batangura kubona abantu ba tatouage batangura kubona amadeshire bro Fariya akaja kuri stage aririmbye gusa wamenga bibi bayivuganiye mu maraso namba bari bafise groupe namba bari wa mwadimyara babiyeti karabaye tuhave twagiye tubona egereza mikro bavyumve neza bro twagiye tubona umwe babiri batatu hariya bro bose bagenda bose abari muri salle yaje kurimba Superman none hari minota 4 imara hari minota 4 yamaze bose bagiye turamara ndayahoza arabiri intuguta yego mbega ubwoko he bose baragenda Fariya arabakurikira aragenda arasohoka nawe arafata agatelefone aragenda arasohoka ku modoka arabwira ati mumbabarire je ngende mugabo mukora urubanza wapi baranka gusubira muri salle ahubwo je naye nshaka kumenya none abantuze aba Pentecote ntabwo bakunda abantu babarasta ba Madrid cyangwa abasani nkaca niyumvira ku rundi ruhande eski suko byari bikoye byakagombye kugenda kuko bari bazi yuko Edisson bivaye n'akazi kiwe akora Edisson asanzwe ari umunyamakuru ari mu ba artiste afisa abagenzi b'aba artiste afisa abagenzi aba artiste baririmba hip hop umwe bambara ama pocket afisa abagenzi b'aba artiste b'abarasta afisa abagenzi b'aba artiste ebana bameze ukuntu banumva byose bafisa amatatuage kandi bose ategeza kuba ari proche yabo kuko proud nabo kubera ko bo bakorana urumva ntabwo yabinuba urumva nawe ucuvyumva bro harakaniyo bari kubona Natasha ko bari yari kuza bambara imini baramuzi yuko ari namba la boss urumva ho byari kuba bana ari hatari niyo Natasha hashika yambaye kwa kunda kwambara yewe twitwanda kubwije ukuri baratangaye tubonye bose bagiye umenga n'abavyeyi biwe ahubwo n'abavyeyi ba Edisson umenga nabo nyine bace bahaguruka baragenda bizaravuga ati ndapfuye ibintu n'ibiki baramudugwara uraza kurondera mu video ubushire muraza kubibona bagenda baramudugwara baramubwira ati rabe bibi abavyeyi baragiye biki bro namba hariho abantu bugaye mu mitwe aba Pentecote burya murugaye mu mitwe reka ndabibabwiye just nogenda ntabivuze mini rasta sinogenda ntabibabwiye aba Pentecote n'abantu buzuye mu makode sana tukiri ngaho nyene Kamanda J none reka ndakwereke no nk'ubu unyako dusanzwe hari abantu tuba mu nzu zo gupanga ugasanga tubana n'abantu 10 mu rupangu nk'umupentecote ugasanga abana umupentecote umva yo bana n'abayisilamu nka batatu umva yo bana n'abayisilamu nka batatu mu rupangu umva yo bana n'abarasta nka batatu mu rupangu usanga binuba abasabira ngira ebana abasabira ngira n'ibintu bibi sasa brother nk'umuntu wari uhari BigFizzo yari yambaye neza yari yambaye goti yari yambaye ishanete neza
kandi kajya karirimbo ka Fariaz kari kajanye n'urubanza rwa Edisson kajanye n'urubanza kari romantique ukuntu ebana bro byarantangaje sana byaratangaje abantu benshi cyane. hari abantu rero baciye batangura kwibaza ati mbega kuba abavyeyi ba Edisson cyangwe abo basenga hamwe ndavuga abo basangiye ukwizera baciye bagenda bamaze kubona Fizzo agiye kuririmba indirimbo yiwe Superman bagaye indirimbo ya Fizzo cyangwe bo bakibona gusa nakubwiye bakibona abantu b'amatatuage bene ibi bakibona idredre nazikuye bakibona abantu b'amarasta rakadi wine nangina ariko gufi nabujya bushasi bwako niki ebana hose bari bafise confidence bro bari bafise ukuntu nyene umenga baratinya kabisa umenga nyene ebana bari kumwe n'ibikoko yego kabisa. Biravuga ko na D1 yashatse kuririmba ariko ntibyakunda. Nivyari amaze kubona ngo Fizzo basa nkaho bamwirukanye ko bari bafite ububasha bwo kugenda ngo bamufate ngo bamukure kuri stage bagira iki umuntu mu kwirukana simaka ngo kwirukane ngo gushugume cyangwa ngo abikubwire no hari ukuntu umuntu akwereka nyene yuko gusa nyene adashaka kuba ari kumwe nawe umva D1 acaravuga ati no jo biza kugenda gute umusuperstar ameze nk'ujya nyaburya Fariaz attention n'umuntu yikomeje ngaha mu gihugu urumva bamwirukanye mu buryo nka burya jo biza kugenda gute D1 niyo mpamvu nawe atahe ntiyumva wenda kubwira ibintu byaciye biba nabi baragiye nk'icya kabiri cy'abantu bari mu rubanza baragiye kabisa twese turatangara Fariaz nakubwiye arumva ubwo baragenda kuri ku modoka arababwira uti jewe reka ngende reka genda bihebe n'ukuri mwumva bariye nizagimana musubire mu rubanza aricisha bugufi sana nta nzoga zari zihari ngo yari kuba yanyoye inzoga ngo cyangwa muri yanyoye inzoga ebana baranka mbere Fariaz yaciye agenda ntiyanagaruka twese nuko twaciye tugenda n'umwe turagenda n'ivyari kugenda gute Fariaz amaze kubona yuko kuri we abyita nko kwica urubanza rw'abandi nivyo yabonye avuze ati ndahaye ariko kurundi ruhande no komite none hirgana Edisson umwanya umumenga arafise amakosa yaraza abantu biwe yaraza abantu benshi kuntu bimeze komite yiwe yari kuba yateguye ibintu byose vuga ati aha nuku basi bakareka kuza harabaciye bibaza ati none Fizzo yaragiye kuririmba abantu bari mu rubanza baragenda harabaciye bibaza ati mbega Fizzo kuja kuririmba mu rubanza rwa Edisson muri mariage byabaye surprise cyangwa byari bitwi ko Fizzo azoririmba muri mariage ntiyari show kuvuga ngo bya bintu ngo barafisha ngo nakaraza kuzana ariko nkuko babivuze mu rubanza mwese mwisanga muri kumwe ntimamuzi nakayatumiwe ntiyatumiwe Edisson n'umuntu w'abartiste bashegezwa kuba bahari nyene kandi ndazi nta mafaranga Fariaz nisi yose mukuza mu rubanza bayahawe nk'amafaranga mugabo hajya nta inoti ijana yari yahawe ko ari kugira gusa nyene support y'umuvukanyi Edisson ndayahoze nuko bimeze ahubwo gusa je naratangaye bro mama we abantuze abapenikoti abo nyene amanimvira no nk'ubunya nk'umuntu bya bindi abaniga bakunda kuvyonga ugasanga yavyonze nk'umwana w'umupenikoti aramushize muri love aramuteye nk'inda canka arumvise ko bagendana mama yangu bo muca umutwe babishoboye bo muca umutwe nje ndabikubwiye rero bimwe mu vyina utari umupenikoti mu wabo yewe kaye mugabo bro je nabanye n'abantu benshi abamadini atandukanye nibona nk'abayisilamu respect sana abayisilamu n'abantu babana n'abantu bari bo bose abayisilamu n'abantu babana n'abantu bari bo bose kuri kw'Imana zo birabe umuyisilamu arashobora no gufasha n'umuntu nibona babantu bakunda gupfira ku barabara ugasanga bahuye n'ibibazo ntibaronse abantu baja kubahamba umuyisilamu aramuhamba bro kwa muganga abayisilamu Friday barafata iminsi yose bakagenda guha abantu ntibarabatuye n'umupenikoti uyu n'umuku yafise amadredi runta yafise uyu unya ico kintu ndakibakundira cyane n'ukuri kw'Imana abayisilamu urumva ni kintu ca mbere navuze ti respect kandi n'ukuri kw'Imana bubahwe kuko twese
nituze tujajinga umuntu bene data nituze turacira urubanza abantu ntawuzi ijuru ingene barikorera uretse ku ivyo twimagina ijuru ngo ni gusenga cyane ngo ni kugira iki oyaye mbere wanashaka jereka ndaye kubwire nkoreje ubwenge bwanje Imana yaduhaye ubwenge bwa tubukoresha ijuru ntabwo barikorera mu kudashira kamadredre ijuru ntabwo barikorera ngo mu kudashira kamatatuaje ngo amahereni ngo mu kutaririmba ngo izindirimbo ngo za profane izindirimbo z'isi ngo maka ngo gukora ijuru ngo uririmbe ngo zirya ndirimbo ngo bitwa z'Imana je nubwo muzitwa z'Imana just azitwa z'Imana ni indirimbo zihimbaza Imana urumva rero jewe ndabona yuko gusanga wanka umuntu ngo kubera madredre yiwe canke amatatuaje canke uko inyambaro yiwe nawe uri kurakora icyaha bro nukuri uri kurakora icyaha ijuru ushaka kurikorera fasha abantu Imana yifashiriza abantu bayo nambo bishoboye urumva ariko ntiwibane ngo uri kurasenga ngo uri kongura ngo uri kurimwesha ngo uri kongo nta matatuaje washyizeko ivyo uyu n'umubiri bitandukanye n'umutima rero umubiri bitandukanye n'umutima urumva namba ndayahoze Edisson mu rubanza rw'uwe harimo abastari abarasta ibiki bari gushaka mwicira urubanza kujyanya ngo bacha bashavura ngo bavyerekane mu rubanza bari guhengera n'urubanza basuruheze bakagira iki bakamubwira ati soon uzosubira next time ubwo uzosubira wadukoreye amakosa ibi nibi ya hari n'abantu bagumye bakomanta ku mafoto yagumye asohoka nk'uko benshi bagiye babibona bavuga ati nta mabage bigeze bambara nta mabage turazi ko bage ya mariage bayambikirwa mu rusengero hari bagumye babona amafoto yagumye asohoka babona ata mabage bambaye baravuga ati ngo mu rusengero ngo nibo bamwima mama impeta mbo jewe ivyo ntabyo nitayeho kuraba sana ntabyo nitayeho kuraba sana sinzi nkayo wayibonye muri ayo mafoto sinitayeho kubiraba wenda hari gusanga canke mu abapenikoti batambara amabagi ushaka gusanga abapenikoti batambara amabagi sinzi kwera Fizzo amaze kuririmba abantu bakagenda novuga n'abavyeyi ba Edisson bakagenda n'abavyeyi b'umukobwa Fizzo yagumye ngaho nyene cyangwe Fariaz nabikubwiye twago turakora ikiganiro atari uri nabikubwiye radio Fariaz yaciye agenda aciye afata aga telefone acaragenda sohoka hanze agiye ku modoka agenda babwira ati mumbabarire jewe ndagiye ariko ubanza mu rukore aca guma aragenda ntabwo yakusambara nuko byagenze bro turabizi urubanza iyo rubaye harabaho no gutwikurura numva ngo ivyo navyo ndi twese benshi baciye bagenda tubonye muri legend bamushumye gaciye tugenda byakurikiye navyo tuzi bro ndibaza wavyumvise byinshi ubu ni umwe mu bantu bavuga yuko yagiriwe amahirwe yo kujya gushigikira mugenzi wacu Edisson yahoze navuga ko yatubereye aho tutageze brother ebana merci beaucoup baragiye gushikira Edisson brother ego ni vyiza bamushikiye bose nibye ndashimira Big Fariaz Mugani n'umuntu uvuga yuko ari intwari cyane gose uko kenshi na kenshi burya bro Fariaz nakubwiye arikomeje mu iki gihugu umuntu kugira aza muri mariage yawe bamuhaye prix de 10 millions mugabo kwa ndayahoze yaraje gratuitement nta n'amafaranga namwe yamuhaye nubwo byagenze kujya Big Fariaz ntucike intege n'undi muntu azoguhamagara ngo ari umugenzi wawe uragenda umusupporting hama mbo ndashimiye ndayahoze nawe Edisson yarakoze ibintu by'amateka sana hajya kurongora urana nkatwe turubatse turabizi ibintu ubuzima bwo kuba atamugore ufise n'ubuzima bwo kuba ufise umugore ingene ubona akarusho so kurongora n'umugisha sana ni guteza iteka umuryango n'abagenzi bawe so good ibintu byiza cyane Edisson yahoze hama hariho n'abantu benshi bazanye n'umunwa cyane ngo yarongoye ngo umugore ngo amuruta ngo umugore wameze kubera ko urabona abagore iyo ngoro umukobwa byibushe warumvise na ntuze na kuri kigingi ngene bavu kubera ko abyibushe iyo ngoro umugore abyibushe ngo urongoye ngo umugore ngo akuze ngo ibi okay dufate basi naho we wakuze bibajyahe
bitwaye iki kurongora ni by'imyaka canke iki man ijambo nirivuga urizi rivuga ntirivuga ukuze rivuga urizi urumva so bivuze iki bivuze ko imyaka nibiharuro imyaka nibiharuro ko harura 1 2 3 4 5 gushika bashaka no kuri 100 urumva ivyo naco bivuze mu vy'urugo Edisson ntihagira abantu bazogucinege umugore wawe ni mwiza Odette muzokubakira ugume ebana ibintu byose bimeze fresh bene bijya navyo urubanza hacamo nk'akantu nkakajya navyo nibisanzwe so ku ruhande rw'aba Pentecote nabo ikintu bahanura bro sinoga ntababwiye bazo baragerageza vraiment ntibakomeze imico gose igihumbi ijana kwijana kuko ari gihe usanga abantu bamwe nabo batanguye kubiyumvira nabi ugasanga abantu babishizemo nabi kandi ari abantu beza n'abantu beza Pentecote mugabo bageze ku mico nawe usanga umenga hariho barabangamira abandi ibiki nivyo bintu ubona umuntu uzeya muri Israeli na Palestina nivyo bintu abanyesirayeli bamye babakubwira ko ahantu bamye baba hose bamye abantu babinuba ukuntu kuko bigira n'abantu b'abanyabwenge nibo bantu bazi Imana cyane ibiki ugasanga bamye baraturatuzwa bamye baragiriregwa ibi nibi so suko bakwiye kugenda twese turi abantu bamwe urumva ntuze ya like dubeno yarimbye different colors but is one people turi umwe dutandukanye gusa ku rukoba ugasanga umwe aratukura uwundi arera uwundi aragira irabura ibiki bintu mwono twese tuva amaraso amwe different color uravyumva so nuko ndayahoze urubanza rwiwe rwari ruryoshe rwari rumeze neza gusa habemwe utwo dushiti umugore wiwe ni bon umugore wiwe ameze neza ebana ukuraba barakwiranye mu misi z'abazo abana sabro mbona ndayahoze yuko asa nkawe yirabura nka radio mu misi zazo basa nawe date zora uzokumva abantu batangwa babari nyene bahora nibibanira neza Imana bibafashe babane neza uzokumva abantu batangura baza barabwira ndayahoze cyangwa umugore wiwe uzi ngo ko Musa musigaye Musa ngumenguri ngo nimengane bro yeah of course bana brother yeah thank you so much man bana good bro bana bless my nigga na suni kabisa kama kawaida je urabizi umuntu wawe wagwana every day every time ndahari bana bless man wagwan yes bakuzi ba TV reka ndagushimire cyane wowe kwike kino kiganiro twari kumwe na Kamanda je muri cya kiganiro tubabwiza kuri show cya kiganiro kiguha akajyo keza ko kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ariko nanje nka Mr Radio sinorangiza ntifurije urugo rwiza Edisson ndayahoze na Odette muze muba makara ntimuze mube urubeya. We love you so much. Dusure utaha. Ciao, ciao. My name is Radio. Twabwiza kuri show Loy TV. We love you so much. Kuri kamera wari kumwe na Airfrage Carf. Wagwan. We love you so much. Loy TV.